yahiye tugenda kurya kaduhunje kwanza Urakunda kanya? akira wone ugakunda nabiryoshe kubi ariko naho twatetse twatwenze twagize gute nje ikibazo ufise ayo urazi yuko ndiko ndiyumvira uriya muhungu yitwa Dehaya ishamba yitwa ishamba numva ubwoba numva ko umengo simerewe neza mu mubiri numva ko umengo hari ikintu sinzi uriya muhungu ico arico ariko numva ko umengo n'amahoro ufise ariko sinzi igituma niyumvira ibyo ndagira icyo tukora bisaba ugende iwabo umenye kwanza avahe aturukahe ugende iwabo bakubwira basi umenye iby'iwabo ingene biri ingene bameze ifamiye yabo iri gute urumva bisaba mumenyane nk'ababyeyi umenye ingene iwabo bameze none afise ababyeyi amata nsumira afise papa we gusa ngo mama we yapfuye akivuka uno munsi twavukiye ngo ni umunsi umwe niko yambwiye reka ngo mwavutse umunsi umwe twavukiye umunsi umwe afise papa we gusa nyina we yapfuye yagiye kwibaruka aho uri mukuri niko yambwiye ishamba ibitaro yagiye kwibaruka urabizi oya ntiyambwiye ibitaro ibyo nibyo yambwiye gusa tutashiye tujya mu bindi twari dufite byinshi byo kuvuga nubwo mwavutse umunsi umwe uwo munsi nyene niyo mama wiwe yapfuye wowe hari ikintu ubyumvamo cyangwa ubyima oya ni ukwiyumvira gusa ariko urumva ko umuntu udashobora kuvuga ibintu udafitiye ubuhamya sinzi ariko tuzobimenya tuzotobuza tuzobimenya nibaza ko tugenda gufungura rero mbona byagenze neza jane ku meza tujye gufungura zana niyo yindi sawa rero ni sawa kabisa umeze bon fresh kabisa shimana nk'amabuye imana nishimwe kuko umunsi nenda urindiriye kirekire nabyipfuje ariko byaraza ariko ubona ko bikunze vraiment imana ishimwe imana ikora ibyayo yego hama ibyo burya icyatumye ndaguhamagara ngaha aya nashaka tuganire ku byerekeye ubukwe bwacu kuko urabona kenshi na kenshi iyo ibintu bitevye ibyo birapfa iyo ibintu bitevye birapfa niyo mpamvu tuba byiza turavye tukanyarutse tukabikura mu nzira sivyo hatarinda kuzamo nyine ibintu by'ingorane n'iki kuko urabona burya twaciye mu bintu byinshi ubwo burya ndakuronke warangoye cyane byarangoye kabisa niyo mpamvu ukuntu naronse iyo opportunité niyo mpamvu nashaka binyarutse mu nzira naje ndabishaka kwera ndabishaka tubane ntidusubire kuza turasigana umwe ngo ngiye muhira undi muhira oya frame tuba ahantu hamwe wazi urabona kubwira buri bwanje nk'ubuya nzanye umugore w'inzobe nkawe wewe byari byiza cyane oyo uri mwiza naho wirabura subwira buri bukubereye merci beaucoup bro none kutanywa agafanta kawe agafanta nako ndafana ahubwo cheers naho tukamadukanye nta gishasha wari ufitiye none gishasha vraiment ni impumbu zirenze ni no donc ni umugambi nari mfise
nicyo kintu gishasha numva nashaka kubwira. Biranezereje kweli kuko nanjye nari ndabirindiranye igishika cyinshi kuko sinari nzi ko twoshitse ino hose ku byo naciyemo byose sinari nzi ko tuhashitse. Kuri ubwo ni byiza kweli. Icyo mbona uya nibusha turaba kuko kibyo namaze kwitegura ahantu ho kuba ndahafise ahantu twoba donc igisagwa cyose namaze kwitegura buryo ibintu byose namaze kubishyira ku mvango niyo mpamvu twabwiye turabe bive mu nzira sibyo. Rero urega isigaye ndikubwira papa akarondera abashinga ntahe hama bakaza bakabonana n'abavyeyi barabe ingene babitunganya ibintu bigende bitunganya kuko na mama wawe vraiment nabonye y'abavyeyi bose bari bameze nka mama wabo. Iyi si vraiment yo abantu tuba tubayeho neza. Ndashimira Imana ko mfise mama nk'urya kuko hari abandi birirwa bararira kubera abavyeyi babo. Ariko ntacu uko byaciyemo nanjye ndibaza kuzobera nyina w'abana beza umuvyeyi mwiza w'abana banje ku bana banje aho ntugire ikibazo ndakwizeye. Ndakubaze yo burya nawe ndakubona nkakwitegereza nkabona ko umenga uri umusore nyine akwije ubwenge akwije impanuro ashobora kuvuga ati iyo hanura kumbe iyo mumwicariye ubucucu nka burya nibuze nta bwenge mfise kumbe ndegera karembe nawe nta bwenge mfise niko ndabibona. oya suko burya umuntu ajaho umutima wakunze ntacyo uvuga ngo nta bwenge ntaki uriko urandenganya ninjye namubwiye aje njye namufashe ukuboko ndamujana cyangwa n'umutima wamubwiye agende hariya. Umviriza none byagenze gute kugira ngo muhanure ahaguruke n'ingene ameze byo muhungu wanje ni mwiza kandi urabona ko ari umusore ateye igomwe akaja marujya rugo kuja gufyefyetayo arondera yiga. Tuvugishije ukuri mzee byo mukobwa hari icabaye hari icabaye biravye neza nawe ntacabaye nawe nivyo uzanye byo mbona baberanye narizi ko ufite impanuro nziza uwo muhanure ati burya ati ndabugeze mweno nawe uramushigikiye ndabona ibyo biragoye. Umuhungu wawe hari hageze aho umuha ukuboko uvuga ati komerezaho tumusubize inyuma. Umviriza arakubwira jiwe n'ubu ngomba ndagusubiriramwo sindota uyu nyamukobwa naho ntaramubona ngo aje ngaha mu rugo wanje. Ega navyumvise ko nta n'ishuri nari mafise kandi birashobora kumvikana yuko ari mayibobo ari agakobwa bahuriye mu ibarabara. Icyo nzico uko bafata nabo umuhungu wawe kumufata nabi ndamufashe nabi mu biki kumubuza umutima we wakunze azomujana ahandi uzokuba ko uzotamba oya ivyo mbako ni biki uzi ni biki umukuye ku mukobwa yaharakunda kene murondera abize ndetse adakunda ubwo rugo ruzorumeze gute. urabona jiye burya hajya hepfo kwa Ntuzeyo kwaraza hariho umukobwa yize kaminuza kandi yarahejeje ni mwiza burya nariko ndarondera ngene nomubwira ajeyo abari watwara mugurumva ko yamaze kugira ane kujya gukundana kandi kutamubwira ukuri. Namubwiza ukuri kandi nanje induru zawe nirazara induru zose waromaze yumubwiza uko mubwiye ati jewe byari panze uko bimeze uko gushikanga karabe ingene vyogenda ukamucisha mu nzira zigororotse nyene ukagenda neza ana cyuduzi shafu ama umviriza arakubwiye iwabo n'ujya mukobwa hati ujya mukobwa nyene bafite tano anzo mbiro hashaki ndashakira iki nshaka njeyo ndahamenye uje ngene n'amahoro wewe ni jeje nakubwiye gusa ikinjanye uraza kukimenya ishitseyo hari ibindi
nikawohinduka gusa icyo tugende twumvikanye na bintu by'induru sinkenewe nteranye n'umugenzi wanje genda hazi kene ndahakwereke turagenda gusa ubujyanyu n'amahoro genda kubijya ukuri ikinjanyeyo ntanduru ntera nshaka kujya kuhamenya nikugiye kumusabira tugende ubwo umutwe wawe urota gutse ibintu by'ubupfu bitagira n'ikimazi namusabira ndamusabira none umbwiye ujyanywe n'amahoro atari kumusabira nk'iyo ujyanye n'inyo ndakubwiye wewe gusa ngo tugende uhanyereke njye nakubwiye tugende uhanyereke ari ibintu by'induru ntuzotamba undondera yoki ndandugira ikibazo ako gakobwa numva kabujije amahoro umuhungu wanjye kari hehe kanyereke banza ureke turasubira hano gakobwa gakakotora gakatagira n'indero ngo gatagwe n'umuhungu wanjye niba karezanye nimumuzane je ndamurara muhungu wanjye jewe urakomeye Yesu ngomeye uraho ko ndakomeye jewe nimba ukomeye winjinga iyo ni ndamutso none ukaba ukomeye iyo ni ndamutso ngira ngo mburije amahoro umuhungu wanje abuze amahoro atakiryama kubera agakobwa katajya na zero nikace no kwishuri kandi nta n'ubwenge katazi guharura rimwe kabiri gatatu katabizi wowe wakabwira ngo kandike katayizi ako wita agakobwa kiwanje n'umukobwa wo ngaha wanje niwe wita agakobwa n'agakobwa ko ngaha jewe mfise abakobwa sifise agakobwa kandi rero wewe urinde kwanza jewe uzana amategeko yo kuza utukana urinde ukeneye kumenya jewe congera hafi y'isi wasuguru niwe ukeneye kumenya urazi aha wahoyoye wazi natagendwa nuko bagusasiyeko mwene ngenda ku mana niwe uri kurazana ivyo bintu by'iterabwoba ngaha ndakubwiye no kubandanira bandanya mpaka ndakabona ako gakobwa akariko kabuze amahoro umuhungu wanje yize universite y'amashuri yarayaminuje urazi icyongereza kiri mu mutwe wiwe mukaza kumuvuruga n'uwo mukobwa n'umurunguruka mu bwonko umviriza uyo muhungu wawe niwe atakomeye ahubwo umuhungu wanje umviriza mbona wewe nakubashe burya naho ubundi naba nakuvunguye kera wowe nakubwiye barakumitse umviriza rero umukobwa w'iwanje ntakwiranye nako gahunguka kuko uwo muhungu wawe yashaka kwisumbukuruza ukizuba kiri ngaha akwiranye n'uwo burya urikwirakina kwisumba ariyo ngwara ujya mukobwa wanje urikwirakina n'utazi umviriza ndakubwiye uri gituma amatwi urikwirakina n'ingwe kubera jewe urikwirakina n'ingwe umviriza sinkangwa n'izuba yanga isuka erega ntunzi gakobwa uva muri keza umviriza agasa n'igipapayi cyahiye ku giti none kikaribwa n'inyoni none wowe kusa n'inkono yazigije ibiharage n'umuhungu wawe asukonye nusa urabyumva ntimushobora gukora gusubira muri yakundungu ahubwo wewe uranje gutumbiriza twateye we nubona ko twateye undarota cyane kubera ni wowe urarota iki ni mwijoro si ku murango ndakwagiye si ku murango uyu n'umugore wanje ntumukankamire urabyumva neza oh my god wa mutama aha uri kuravugana na Javidani umugore wikiriye umugabo w'umudoteri urabyibuka neza urabyibuka ivyo uri kuravugana n'iki si wowe wampekuye wowe uno musi uraje mu rugo iwanje gutera urwango
urazi ko ya espoir wambwiye n'uyu mugabo wanyiciye birisambuye kora ikibi kikagutangira ugisanga imbere cyangwa upirizanga uko kuramukira umwana uwo mukobwa uri kuravuga n'uyu wanje wamvuye mu urabyumva neza niba uri kuravuga ko atize byose byavuye kuri wowe uri kuravuga n'umukobwa uri gukura watumye abantu banyirukana mfise inda imbanya y'amezi 9 umwana avukira mu ishamba wowe uno musore uramutuka ko atize kandi byavuye kuri wowe urabyibuka neza sinzi ikigihugu cyagiye gute mu nzu yanjye ivy'Imana birikora ategereza kuza nyine kugira ngo ariho ibyo yakoze ahubwo rero wewe ukwiye gupfungwa we ubwiza bwawe reka mubaza icyo utazi n'uyu nyene warabyemeza ubwiza arababwire ni munsi ubwiza wowe ni munsi mwebwe ariko tuduhejeje ntacyo muzoshikako ndakibabwiye ndagiye ntacyo muzoshikako warabyemeza ko ariko yakwiciye niwe nyene ijana kwijana namubonye n'amaso yanjye ndamwibuka neza n'abaheze imyaka myinshi ijana kwijana urakoze tekana kandi ntuhogore icyo nzogikorera urabyumva neza icyo kintereza iki kivuye iwawe kigiye iwawe nibyo bababwira bati kuri neza ikaguherekeza ukoze inabi igutanga imbere reka byo kunywa amazi mu mutsima uri kuriruka cyane uruhigi rurahindukiye agahungu kari kazi kukazorongorana mariage yahomba irahombye itaratanga nari navyansekera hajya rero ni nk'umuntu ahonyura amavoka ahiye yasha mbega mariage ngo irahinduka uburobe mama we